Uburundi bwaradufashije cyane cyane bro, Uburundi bwaradufashije. Perezida w'u Burundi, I salute you. Mu byubahiro byawe niyo mpamvu njewe namuhinduriye izina, ndavuga ati ntabwo ari Sebarundi ubu ngubu gusa, ni Semahanga. Mbega kuvuka uri impunzi ugakura uri impunzi, hari ico ubona Kagame n'akagwi kiwe ko none kuri kazoza k'umuntu yitwa Munyamulenge? Baratwishe duhagaze, kuko ubuzima bwa mbere wobura no kubura igihugu. Kagame yatugize igicuruzwa ciwe. Amaraso yacu niyo yubaka u Rwanda rwiwe, kandi abantu bose barabizi, n'amahanga arabizi. Ukurikije zino ntambara zirafise amaperiode, hagati y'intambara imwe n'indi haraba imyaka nk'itanu, hagati y'intambara imwe hakaba nk'itanu, gutyo kuko bije yo gukora igihugu, yo guteza imbere igihugu cyabo iba yaheze, iheze baca batangura iyindi ntambara ibaha amahera yo gutangura ibindi bikorwa bibi. Niyo mpamvu ntabwo babidutera kubivuga. Kubaho ubuzima mbayeho iyi myaka yose, nakubwiye ko nahunze mfise imyaka 3 kugeza n'ubu. Umuntu ayonona kugira ngo igihugu kigira amahoro nkibemo, sinotinyuka kumubwira amakosa yiwe ku Karubanda, niyo byonkostinga ubuzima, kuko already n'ubundi ubuzima twarabubuze kandi turiho. Ariko nimba turi abatutsi mu Burundi, ko ari abatutsi ko bo bataza kutuvugira ngo abatutsi bariko bari uko kutuvugira izo mpuhwe mu Kinyarwanda niyo bavuga ngo ni impuhwe za bihehe. Era izi ntambara zose ziba twarahunga, u Rwanda rwabigizemo uruhare, ariko kubera tutari tubizi akaba ariho duhungira. Abanyarwanda baheruka kwakira impunzi z'Abanyamulenge ryari? Kubera ntiwohungira ku muntu uri kurakwica, bose barabimenye. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndababwiye kuri mikro ni jewe nyene Juste Gal, inyuma kamera mwita umusaza. Twabakuyeho muri tubazana ngaha turi muri The Bartender, cha kibanza nyene hahandi abantu bama bahuragura baryoherwe, naho vyashitse agasha ntikitubuza ko twebwe twama turaryoherwa, kuko akabare sinzu, akabare n'abantu kwa kuri ahandi. Nabakuyeho muri rero ndabazana ngaha tufite umutumire nawe suwundi n'umunyamulenge, asanzwe afise foundation yitwa Galas Foundation kwa kuri ahandi, umwe mu bana b'imurenge. Tuza kuyaga vyinshi kubijanye n'umunyamulenge carico. Mbega muravye ingene ubuseruko bw'igihugu ca Kongo busiga bumeze, umunyamulenge ari murenge n'uri hanze y'imurenge, umutima we umeze gute? Koko kugira ngo ano maraso Imana yashize ku isi yamana amahoro yoye kwa mahunga, ariko vyongeye asanzwe ari n'umuririmbyi. Muza kumenya vyinshi cyane. Ndagura musa Galas. Yambu Nizera komeze neza. Fresh kabisa, turashima Imana. Uraberewe sana. Asante sana bro. Nijya kanga uje mu Burundi? Nijya kenshi. Kubiharura byongora kuko narahabaye. Yego. Ariko mu bikorwa bya Galas Foundation iyi ni inshuro ya kabiri. Wow. Mugabo narahabaye bwose, nagiye primaire, mpigira secondaire, urumva sinoharura ngo nahabaye cyangwa nahageze kangahe. Wiza majaye wabahe? Primaire nayigiye mu nkambi hajya Ingozi, inkambi haba yitwa Imusasa. Hanyuma secondaire hari amashuri nigiyemo hano mu Buyenzi, ahantu bitaga kuri La Solution. Wamenye ryari kuri umunyamulenge? Wamenye ryari kuri impunzi? Wahunze ryari? Kumenya ko ndi impunzi no kumenya ko ndi umunyamulenge nabimenye icarimwe. Uko nkimenya ubwenge, of course nasanze ndi umunyamulenge. Ubwo nituvuga iby'umunyamulenge cyane uhite wumva umukongomani, kubera abavyeyi nyine bambyara. Mugabo n'igihe namenye uwo ndiwe, namenye ko ndi umunyamulenge nsanga ndi n'impunzi, kubera twahunze mfise imyaka 3 yonyene. Yego. Wahunze ufise imyaka 3, ico gihe wahunze ryari? Wamenye ubwenge ko abaye impunzi gute? Tubwire urugendo rwawe. Wavukiye muri Kongo? Navukiye mu ntara yitwa Katanga, village yitwa Vyura. Navutse muri 1995 98 niho habaye intambara yasenya aho twari dutuye muri Vyura. Tuvuye muri Vyura rero twagiye twangara nyene nk'abantu bahunze, tugera Uvira, tuva Uvira tuja mu Rwanda bukeya, turahatura igihe gitoya, hama mu nyuma twisanga i Burundi. Kugeza n'uyu munsi ni njewe ntahabarizwa gusa, ariko papa na mama niho batuye, bashiki banje baba hano, bamwe baranarongowe n'abarundi. So n'ivyo ngivyo. Ubuzima bw'impunzi, uri umwana yahora ahantu huzuye inka, amata yasomera, wisanze Ingozi ku Musasa.
abavyeyi baba bamerewe gute barabona neza ko hari icubura. Ego urakoze cyane. Ubuzima bw'impunzi kubusobanura biragoye. Njewe novuga ko nta yindi experience nayibanje kugira mbere kuko urumva ubwenge nabumenyewe tayari ndi impunzi. Mugabo tukabwirwa neza abanyamulenge abantu barabazi ko nabantu baborozi. Wasangaga umuntu ashobora kugira inka 500 igihumbi 2300 ziwe ku giti ciwe. So umuntu afise izo nka nta ndambi yari afise y'amata ku buryo n'uwo mwari muturanye afise amata makeya cyangwa atanayafise warayaronka kubera abandi bose muturanye ko nta mururumba. Rero kuva muri bene ubwo buzima ahanini twebwe nk'abana bahavuye tutaramenya ubwenge, sinovuga ko byadukomfuritse cyane, ahubwo byakomfuritse abavyeyi bacu, ko abavyeyi bacu usanga kenshi badakunda no kurya ahubwo bakunda kunywa, ku buryo byarashobokaga ko rimwe na rimwe basangiza amata n'umutsima uzira n'imboga, ibyo bita gusomera, ndakeka kubizi. Imyumbati hoho yabijaho bikaba ari akabijya. So abavyeyi bacu nibo byagiye bigora. Ndibuka kweri twageze mu Rwanda kera aho kubona amata byari ingorane. Nyokuru kaka ubyara papa aragwara cyane kuko ntiyabasha kunywa kurya nta mata. Rero biba ingorane. Izo nizo experience abavyeyi bacu nibo bababaye kudusumba. Naho twebwe twisanze gusa ubuzima ari inkambi, ahubwo twaje kumenya ko haba ubuzima bundi butari inkambi dukuze dutanguye kuja Bujumbura n'ahandi n'ahandi. Ago tukiri ngaho abavyeyi nimwabaza ati ko turi Ngozi mwatubuye ko tuvuga Katanga twaje ngaha kubera iki babishura gute? Ivyo ntivyobura, baratubwiye ivy'intambara ko ari intambara twahunze. Uranabaza n'amateka yiwanyu nk'ubu ngubu njewe iyo ndiko ndavuga ivyo muri Kongo nko mu Minembwe na hehe, abantu bibaza ko mbizi cyane kandi nukubera kugira amatsiko yo kubaza ese ndinde nkomoka he, ubuzima n'ubuhe. Mugabo suko nahabaye njewe kuva navuka sindagera mu Minembwe ko abanyamulenge benshi niho dusa nkaho twitirirwa ko ariho dukomoka. Mugabo nje sinzi nuko hasa. Aho navukiye naha bita muri Katanga muri Vyura. Aho Vyura n'abanyamulenge bavuye aho za Minembwe mu misozi ya ruguru muri ho plateau, bagenda bashoreye inka bariko barashaka aho baragira, baza kuvumbura nk'ahantu hashasha barahaba. Mugabo habanje mbere hari yo muri ho plateau. Rero aho ho plateau yo sinyizi kugeza n'ubu. Narigeze guplaninga kujayo biricwa n'intambara ziriko zirabungu. Hamaze gusinywa amasezerano menshi, hama havukwa imigwi myinshi muri Kongo, imigwi ivuga kwiharanira uburenganzira bw'abanyamulenge. Bega wewe kubgawe wakira gute imigwi yama izana intambara mu gihugu ca Kongo? Imigwi ntaraja ku migwi, ikintu amahoro niyo priority. Muri Kongo hari imigwi myinshi yavutse, imwe ikavuka kubera inyungu, hanyuma iyindi ikavuka yiyitirira ko ishaka kwigwanaho. Ngivyo ugasanga habaye imigwi myinshi udasobanuye, nkere tubaye specific ati uyu mugwi niho no menye uko ndabisobanura. Gusa Kongo muri rusange umugwi uwo ari we wese utari wa leta, uwo nguwo njewe nkubonamo ingorane, kuko niyo njewe novuga ko nashinze umugwi wo kugira ngo nitabare nigwaneho. Bajya bashina babembe n'abaki nabo bashinga uwundi nabo bavuga ko bigwanaho. Ko muri Kongo harabaye intambara guhera muri za 96 bagerageza guhirika ubutegetsi bwa Kabila bwa Mobutu. Hamaze kuba iyo ntambara rero niyo novuga ko yabaye umuzi mubi w'ingorane zabaye muri Kongo kugeza n'uyu munsi. Igihe mu Rwanda habaye genocide, intambara yarabaye imaze kuba abatsinzwe bari ingabo za zujya perezida wari w'u Rwanda Habyarimana zihungira muri Kongo. Kubera yuko rero muri Kongo ico gihe yari ifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, Habyarimana na Mobutu bari abagenzi gose, abantu barabizi bakurikirana amateka. Yaramuhaye ubuhungiro, ingabo ziwe zihungira mu Rwanda muri Kongo. Zimaze guhungira muri Kongo, abari bafashe rero ubutegetsi mu Rwanda baciye bapropoza bamuzehe Kabila yuko bomufasha kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Mobutu, kuko kuri we Mobutu urumva nawe yari umwanzi kuko yarakundanye n'uwo bo bagwanye. Baramufashije, baragenda baragerageza kurwanya bakuraho Mobutu, kandi biza gukunda, birabahira, birakunda. Bimaze gukunda rero
niho bari bafite ivyo basezeranye birimo kubafasha ko nibakuraho Mobutu nawe azobareka bagafatanya mu kugira gute mu kurwanya zangabo za Habyarimana zari ziri muri Kongo. Rero uko niko intambara y'uyu munsi yatangiye kugeza uyu munsi, kuko ico gihe bamaze gufata ubutegetsi babuhaye Kabila arababwira ati muri ya ngingo twumvikanye kugira ngo nanje ndabafashe guhasha umwanzi wanyu aribo babasirikare ba Habyarimana, reka tubareke umuntu wanyu ari nawe uba chef d'état major ariwe Kabarebe. Burya kukuba hariya ni umwumvikano wabo, ntabwo babikoze kubera imbaraga. Kabarebe umunyarwanda yabaye umukuru wa etat major yabaye umukuru wa etat major muri Kongo, ari n'umukuru wa etat major mu Rwanda. Ngira ngo ivyo mwama muvyumva amateka. Ivyo rero ari n'ibintu Kabila turafise ibyo twomunengaho muzehe, ariko ico naco kiri muco tumushimira. Urumva yarabaye inyanga mugaye kubamufashe kubona ubutegetsi harabahereza. Kabarebe yabaye umukuru w'ingabo za Kongo hagati y'amezi 8 n'umwaka. Uri kurumva muri yangingo yo kugira ngo bagwanye abanzi babo. Mugabo muri bwa buryo bwo kugira ngo bagwanye umwanzi wabo, bo niho baciye bamenya Kongo icarico, bamenya ico Kongo ifise munsi y'ubutaka, bamenya ico imitungo Kongo ifise mu biti bidasanzwe nka za ribuyu n'ibindi. Baza gusanga ko aho ari ahantu badakwiriye kuva. Mu kuhava rero igihe carageze, muzehe Kabila abasaba gusubira iwabo, ati rero nimusubira iwanyu, mwaradufashije nkuko Museveni nawe yari yarafashije Kagame gufata hariya, ariko we yarasubiye inyuma. Ati rero ndibaza ko uyu mwaka uhagije kuba mwaragwanyije abanzi banyu, muduhereze igihugu natwe twiyoborere. Baca bahitamwo kudasubirayo kuko bari bamaze kubona uburyohe bwa Kongo, bamubwira ko bidashoboka. Urumva wa mwanya bari babatije kugira ngo bagwanye umwanzi wabo, baca barawugundira banga kurekura ko bari bamaze kuryoherwa n'igihugu cyacu. Rero mu nyuma niho Kabila yabahaye amasaha yo kuhava, nkuko batanga ikiringo 24 hours cyangwa se 48 hours. Nuko abahaye ikiringo rero abantu baravuze ati nitwaguma havyanga bikunda turarasana, reka tugende. Mugabo bagendana ishavu byuko Kabila abakuye kunjya, abakuye kuri izo njya rero baciye bagenda aho gusubira Kigali wabo, baca basubira kuri Goma, bavuye Kinshasa bajigoma, bageze Goma baca balansa uwundi mutwe ugwanya ubutegetsi bwa Kabila ariwe witwa RCD. Muri iyo RCD rero niho baciye batangira gufata izina ry'Abanyamulenge, naho igorane zose zaturutse. Kuko mu gihe cyo kwa Mobutu abantu bose barabizi, namwe musoma amateka, nta Munyamulenge wari ufite ikibazo. Uri kurumva no mu gihe cya Mobutu twari dufiteho abantu bakoraga muri leta kandi bari close n'ubutegetsi bwose, nta ngorane twari dufise. Mugabo bamaze gusubira ababwiye ngo nibasubireyo, baca baza ku Banyamulenge bitwa uwitwa Azarias Ruberwa n'uwitwa Moise Nyarugabo, ngira murabumva, musanzwe mumva ayo mazina. Barababwira ati rero baratwirukanye, muze namwe dusubiraneyo. Kabila arababwira ati oya, mwe ntimutegerezwa gusubirayo, muri abakongomani, twe turabaza Abanyamulenge, turabazi ko Kabila yari yaragorinze guhindura ubutegetsi kenshi bimunanira. Yarazi Abanyamulenge, yarabazi nk'abakongomani, mwe ntimusubireyo, abagomba gusubirayo na Abanyarwanda. Bari rero baca baravuga ati mwe nimudasubirayo, mwebwe ntimutugoye kubirangiriza. Urumva babandi nabo basubira, kubera nje mbifata nk'ubwoba, izo ni analyse zanje siko byagenze. Kubera yuko babonye imbaraga u Rwanda rwari rufite rufata igihugu, urumva bagendeye kuri ico kintu ati uyu muntu abantu ntibakinishwa no kuturangiza abo turangiza. Baciye basubiranayo, basubiranyeyo rero haciye hatangizwa intambara ya RCD Goma. RCD Goma ariyo yari irimo abo bagabo b'Abanyamulenge. Noneho ingorane iba kuvuga yuko muzehe Kabila ngo yirukanye Abanyamulenge abita ngo Abanyarwanda, kandi urumva yabwiye Abanyarwanda nyirizina. Mugabo b'Abanyarwanda baca bakurura bagabo babiri b'Abanyamulenge kugira ngo bavuge ngo na Abanyamulenge yirukanye, ngo arababwira ngo sabene igihugu ngo basubireyo. Rero intambara itangira gutyo. Izo ngorane zabayeho rero, baragwanye kugeza igihe bafashe igice kigera kimwe cya kabiri cy'igihugu, kugeza igihe haje kuba amasezerano. Ayo masezerano ariyo yatumye Azarias Ruberwa aza kuba vice president wa Kongo. Uri kumva rero muri iyo ntambara kugira ngo bagwane bageraho bafata igice kimwe cya kabiri cy'igihugu, urumva harapfa abakongomani benshi,
kandi abakongomani bapfaga bumvaga kuri radio abarevandika ibibazo byabo ari ba Rubego ari ba Zarias bavuga ko bari kurwana ku burenganzira bwabo Munyamulenge adafite ikibazo. Urumva ayo moko yandi y'abakongomani bapfuye batangiye kwirasira Abanyamulenge bahafata n'abataba nibo batwishe nibo batumariye abantu nibo gutya gutya kubera ko intambara yatwitiriwe. Aho bizana umwuka mubi bizanye umwuka mubi uwo mwuka mubi guhera ico gihe n'ubu uracahari ariko ingorane ico tutumvikanaho yaba ari twebwe hagati mu Banyamulenge yaba ari no mu bakongomani muri rusange ico tutumvikanaho nyuma y'uwo mwuka mubi n'ukubera yuko bamwe bareba uwo muri ko murahangana umupfurera akacavuga ati mwe mwaratwishesha akaba yo kwihora ku Munyamulenge Umunyamulenge nawe akavuga ati ni mwebwe mwatwisha ahubwo mukarwana ahubwo bamwe bakareba wa muntu uri ngaha ntiturebe waduteranyije kandi ari yo source tugomba kuraba intambara igahera yose ko nta Munyamulenge ufite icyapfa n'umupfurera kuko twarabanagana mbere hose nta Munyamulenge ufite icyapfa n'umubembe gutyo ariko leta ya Kagame niyo yaje kuduteranya kubwo kunanirwa guheba ibyiza yari maze kubona muri Kongo ni nk'uwo muzi w'intambara ziri muri Kongo mu buryo ndavyumva neza Umunyamulenge umwasi Umunyamulenge yahenzwe n'u Rwanda umwanzi w'Umunyamulenge twovuga ko ari Umunyamulenge wahenzwe n'u Rwanda ariko nawe twoba tugarukiye hagufi mu majambo make umwanzi ni umuri inyuma ni uwamuhenze uri kurumva kuko tugiye kureba uwo nguwo uyu Munyamulenge wahenzwe n'u Rwanda ubu ikibazo kiwe kikavaho niyo yopfa kuko umuntu arapfa ntahoraho mugabo ibotora uwundi bahenda mu Banyamulenge niyo mpamvu rero tuca dufata ingamba yo kugira ngo tuze ku mamedia dutangire dusakaza ukukuri ejo nejo bundi umwanzi agaragare kuko wa mwanzi ahenda abantu navaho none bazohendwa n'inzoka nka cage ca Adam na Eva ubu ngubu umuntu ukoreshwa n'umuntu nitwa mwereka isi ibibazo bikarangira ndakeka ko satana azarema ibuye cyangwa inzoka ngo abari ihenda Umunyamulenge agwe mu yandi makosa nkayo ngayo muti u Rwanda intumbero yago nuko Abanyamulenge babandanya bitwa ko bari kwarovandika ibibazo byabo kugira abandanye yibako uko niko kuri kuguruye kudahishe urumva ivyinshi bimwe na bimwe abatubanjirije abo twamenyeyeho amateka kuko ivyinshi hari byagiye biba twebwe tutaranavuga bahora babivuga ariko kumvikana bikagorana bitewe nuko nta preve ariko uyu munsi amaraporo ya za Loni za UN yamaze gusohoka inshuro nyinshi ku buryo abwira u Rwanda ngo muve muri Kongo ntiyo bwira u Rwanda ngo muve muri Kongo batazi ko bahari ikindi byarageze aho u Rwanda ruhakana inshuro nyinshi ko rutari muri Kongo mugabo batangura kubereka ama video n'amafoto byafashwe na satellite kugeza ubu ngubu umujura yaramenyekanye cyangwa se igisuma caramenyekanye niyo mpamvu no kukivuga tukivuga dushize amanga kuko ibimenyetso byose birahari Abakongomani bari mu bwoko bw'Abanyamulenge bamaze gupfa guhera imyaka 90 mu mpera y'imyaka 90 kenshi ariko Umunyamulenge imyaka yose wamubona ko muri mu bwoko bufise aba diaspora benshi mbega kuvuka uri impunzi ugakura uri impunzi hari ico ubona Kagame n'akagwi kiwe ko none kuri kazoza ku muntu yitwa Umunyamulenge baratwishe duhagaze kuko ubuzima bwa mbere wobura no kubura igihugu kubera muri twebwe Abanyamulenge hari harimwo nihereho muri kariyeri yanje abahanzi bakomeye abo bahanzi bakomeye ntihotera imbere utagira igihugu kuko iradiyo y'igihugu ni kuvuza ni gupromotinga kugeza amahanga nayakumenya kanakuba akarorero hari ba Diamond nabande murabibona ica kabiri abantu bakora business umuntu akorera business mu gihugu c'abandi arashobora kuriha tax iri double cyangwa bakamugira izindi condition bamuhereza kuko ni umunyamahanga nko muri Kenya hari ivyo nageye ngerageza gukora biragusaba work permit gihe nagiye kwirondera muri Kenya yishubwa ibihumbi 200 by'amanyakenya izo ni nk'ibihumbi 2 by'idolari urumva uri umuntu ariko arahiga ubuzima ivyo byonyine byari umutahe byari igishoro uri mu gihugu cyawe ariko muca abandi ivyo byonyine bibabanza bikaba ikiguhesha icangombwa cyo kugira ngo ukore rero muri kariyeri zose aba businessman abafite impano zabo abari kuba abanyapolitike bazima wenda bari no kudukiriza igihugu bose bari mu makambi inzozi zabo zarapfuye ni nayo mpamvu ubona ivyo tuvuga benshi batubwira ati urarindasha ni gute utinyuka kuvuga ibi bintu urumva urashira kuri balance
kubaho ubuzima mbayeho iyi myaka yose nakubwiye ko nahunze mfise imyaka 3 kugeza n'ubu no kubaho uriho uri mu gihugu cawe uri kumva niki gipeza gusumba ikindi ukumva nta kintu na kimwe utogurana kuba mu gihugu cawe nimba rero nta kintu na kimwe utogurana igihugu cawe umuntu ayonona kugira ngo igihugu kigira amahoro nkibemo sinotinyuka kumubwira amakosa yiwe ku Rwanda niyo vyonkostinga ubuzima kuko already n'ubundi ubuzima twarabubuze kandi turiho mu Burundi murazi ibyo bita gupfa umuntu ahagaze gupfugenda twebwe niko tubayeho Munyamulenge ari mu Rwanda Umunyamulenge ari Kenya ari Uganda ari Amerika ari Australia uri kumva none uwo muntu wo kumva ko kazoza kiwe kari urazi ko hari n'abaronka n'amahera iyo bagiye bagapagasiriza iyo bakabura naho bubaka kubera ni ibihugu bingahe twabonye bireka abanyamahanga bakubaka mu nyuma bakacavuga ati abantu nibasubira iwabo ivyo bubatse byose ukabisiga muri Tanzania byarabaye bacura impunzi z'abanyarwanda hehe byarabaye so ntaco tutokora kugira ngo tubone amahoro ariko acha bavuga bati nta kibera ubusa ati Abanyamulenge nabo ni bo bantu baronka visa vyoroshe zo kujya mu mahanga kurera Abanyamulenge ico kibazo kiravugwa inshuro nyinshi ati naho mwicwa naho mwagize gute ngo namwe byarabugururiye amayira yo kuja mu mahanga mugabo none wewe ndakubaza wewe kwemera kugura amaraso visa n'amaraso yawe cyangwa ubuzima bwawe ni ibintu bitari utokompara ngo bikunde uyu munsi hari abarundi baja muri Amerika bariyo baruzuye no gwana karorero k'abagenzi nziba abarundi bariyo kandi barakora bakaza ntibyasabye ko bagenda nk'impunzi urasaba visa ukagenda none abantu bose ntibabizi Amerika cyangwa Canada cyangwa Australia yuzuye abanyafrika bose muri rusange none bose byabasabye kuba Abanyamulenge kugira ngo baje hanze ivyo rero ni nko kudukina ku muvyimba kuko ubuhunzi nta muntu yobwishimira kabone niyo woba tuvuge iyo uri ujyamanure n'abanyesiraheli ntibahevye bakava mu Giputa wenda barajya badasuma cyangwa bagira gute nta muntu yishimira bujya kuba iwawe nuko bo babona abantu bagiye gusa mugabo nabo bababwiye challenge bahura nazo kuko atari igihugu cyabo usanga arizo nyinshi gusumba kandi Kongo yoyo ntikenye nk'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika yari ifise umutungo uhagije gutunga umukongomani wari we wese ico twari tubuze na amahoro ni naco tubuze niyo mpamvu tukirondeza imbaraga kuko tuzi ko amahoro abonetse muri Kongo vyose dushaka hajya hose batujana iyo za Australia na za Amerika twobibona ubwo barabitubwira ubwo turi mu gihe hari umugwi ugisibije muri Kongo uvuga ko ugwanira abakongomani nawe sundi ni M23 intambara ya M23 hamaze gusinywa n'amasezerano mwe mbuyiraba nk'umunyamurenge uyinterpreta gute ni kagakino ka Kagame kuko ntibihindura Kagame yagiye ategura intambara muri Kongo inshuro nyinshi nakubwiye ko guhera cagi yarize uko umukenyuro wo kugira ngo azarabona ikimwinjiza muri Kongo abone za mari ukurikije zino ntambara zirafise ama period hagati y'intambara imwe n'indi haraba imyaka nk'itanu hagati y'intambara imwe hakaba nk'itanu gutyo kuko bije yo gukora igihugu yo guteza imbere igihugu cyabo iba iheze baca batangura iyindi ntambara ibaha amahera yo gutangura ibindi bikorwa biba kuko uravye kuva kuri AFDL haja LCD ivuyeho haca haba CNDP ya Nkunda kandi abo bose nyine bari muri izo havuyeho CNDP haba M23 ya mbere hakabaho ni ya kabiri ivyo vyose na amazina yahindutse mugabo bari babirimo bose n'abantu bamwe n'ubu nibo bari muri vya bindi na boss nyene ni wa wundi kuko abakoresha ntibo baba ngo boss aba yarahindutse ni wa wundi ikimenyimenyi none intambara yiri kuraba muri Kongo mbe hano muri Kongo hano mu Burundi murafise abatutsi murafise abahutu ni ibintu muvugira kuri kamera ntangora none niyo twebwe twoba turi abatutsi nkuko Rwanda rubigenza kugira ngo rubone iturufu yo kutugira babo kandi twe turi Abanyamulenge ivyo biraduhagije ariko nimba turi abatutsi mu Burundi ko ari abatutsi ko bo bataza kutuvugira ngo abatutsi bariko bari uko kutuvugira izo mpuhwe mu Kinyarwanda niyo bavuga ngo ni impuhwe za bihehe umuntu akwereka ko akugirira neza ariko aragusogota mu mugongo ivyo nivyo Kagame akora rero
iyo M23 ni kimwe na CNDP ni kimwe na RCD ni kimwe na AFDL ni wa mukino wiwe ariko avuga ati ateza kugwanya kugira ntihabeho ihonyo bwoko y'abanyamurenge bava batutsi bava bwoko b'abanyamurenge induwo ngo iyo ni leta ya Kigali ya Kigali none ni papa wacu ise mwebwe nimwe mwita president wanyu neza ngo ni Sebarundi ni Sebarundi kubera niwe atwaye abarundi niwe atwaye Burundi niwe abarebera ni papa wanyu niso twebwe nta igihugu cyacu nta president kigira yaretse ibizotubaho bibi amakungu akazobabaza wa mu president wacu ati aba bantu ko bahohoterwa iwe ni igiki cyo kuza kutuvuganira arayoboye ibihugu bibiri ko bitemerewe so uko siko kuri ahubwo twebwe yatugize igicuruzwa ciwe amaraso yacu niyo yubaka u Rwanda rwiwe kandi abantu bose barabizi n'amahanga arabizi niyo mpamvu ntabwo babidutera kubivuga amaraso yanyu niyo yubatse Kigali cyane rwose wifisi ivyemezo vyayo ivyemezo nakubariye ko ubu ngubu ivyo twavugaga nta mpungenge ko bivuga yuko none abasirikare biwe bari muri Kongo kugira gute hari Kongo yari FDL nakubwiye ko hagiye habaho inshuro nyinshi mwaye bamuhaye yo kubirwanya usibye ivyo ngivyo hari nibindi byagiye biba inshuro nyinshi ama operation yagiye yitirwa yo kurwanya na FDL none kuva izi ntambara zibaye zatangiye tuvuge 2017 reka tuvuje kuri zejo bundi 2017 kugira ngo baje muri Kongo hari FDL yari yategwanye kugira bavuze ati twirukanye umwanzi wacu tumusubizayo tunamugeza aho yarari mwihangane ko twageze mu gihugu cyane hari abari babateye ivyo ngivyo rero ni n'ugwitwazo gusa ikikwereka yuko ingorane atari na FDL no muri ibi biganiro by'ejo bundi bya Washington barababwiye ko Kongo yoyo yaremeye ati iyo FDL muze mutwereka hiri tuyigwanye baravuze ati ngo ntabwo bari ready ngo gufatikanya na Kongo ngo muri operation ngo birabareba kubera barabizi ko ico bari kuvuga ntaho kiri nta gihari kugira ngo Kongo nyene ibure abo bantu bari kuvuga kuko baba ubaye uza ahantu umwanzi wawe ari umuntu akakubwira ati muntungira gatoki ndamukubite ntazongere kuguhohotera wo tindiganye ivyo byose ni ibinyoma ibiri kubera hariya abantu barabizi usivye kwigiza nkana umuntu yoshaka kwirengagiza kubw'inyungu runaka tutazi werutse wahoze ari umukuru w'abasirikare wa Etat Major atwara igisirikare James Kamarebe yarashobora kumenyesha yuko leta y'u Burundi iri kurategura ihonyabwoko byo kwica abatutsi bari bwo Banyamulenge wowe usanzwe umunyamulenge yavukiye yakuriye mu Burundi mbega kubwanyu mwavyakiriye gute kubona umuntu nka James Kamarebe avuga ko ubu ni kurategura kwica kugira ihonyabwoko y'Abanyamulenge bamaze iminsi babikora bamaze iminsi babivuga ariko ikibiri inyuma nticihishe Uburundi bwaratubereye abaturanyi beza bwaratubereye ababanyi beza guhereza intambara zose zibaye urabizi ko n'Uburundi bwari buri muri ari amasezerano yaziriya ngabo zose zari zirimo za Tanzania za biki ibo ziragaruka hama bandanya amasezerano bari bafitanye na Kongo yandi ku giti cyabo Burundi rero bwaratubaniye kuba uyu munsi Kongo hari naho umunyamulenge agitura bigakunda no kubera Burundi muri ya gahunda ya leta y'u Rwanda yari igamije yuko umunyamulenge wese ava muri Kongo akaza gutura mu Rwanda hama bakadukoresha mu kudusubizayo ngo turiko turarwanira duruwa zacu bakinjira hariya byanashoboka bakabati muriko murabica ngo nabatutsi muba bitwitirira ni mubahereza ubutaka bwabo tubane bama babivuze ko bashaka ngo minembwe yari ngo yari Rwanda ngo ibiki baravyumvisha babivuga ku mateleviziyo yabo Uburundi rero nirwo rwabaye intambanyi y'ico kintu urwango rw'u Rwanda ku Burundi birumvikana kubera nibo babazitiye iyo hataba Burundi wenda umunyarwanda umunyamulenge wa nyuma abatuye nk'ari ku mupaka wa Gisenyi uri kurumva twese twarahashiriye uri kurumva ariko ikikwereka yuko abanyamulenge bose babizi kera twarahunga ico gihe tutaramara kumenya ukuri muri hangana Bujumbura harashushe cyane kandi Nairobi rakonja urumva birangora ariko nta ngorane rero nari nkubwiye ko kera izi ntambara zose ziba twarahunga u Rwanda rwabigizemo uruhare ariko kubera tutari tubizi akaba ariho duhungira abanyarwanda baheruka kwakira impunzi z'abanyamulenge ryari
kubera ntiwohungira ku muntu uri kurakwica bose barabimenye n'abariyo mu myaka tumaze bariyorganije baragerageza hari abubatse utuzu hari abagize gute bagahitamwo kuvuga ati no hava nkaja gutura i Burundi cyangwa hava handi ariko se nzosubira ntangire zero akavuga ati kubera aka kazu ndimwe ntubaka ndakodesha ntagira gute simva ngaha solution yo kutava ngaha ni yihe funga mudomo hakihangana ariko abariyo bose turavugana abariyo bose baratubwira abariyo bose bazi neza umwanzi wacu so nuko bimeze ko muravuga ati minebwe zakatanga zose zuzuye ubutare tuvuge ko zino ntambara ziko ziraba hariho ubutare bwinshi bwinjira mu Rwanda ngira ngo umwaka uheze harasohotse raporo y'igihugu cyo muri Afrika cagurishije ubutare gusumba ibindi u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere ntavyo none yoza ku mwanya wa mbere ubwo butare buvuye he ayo mabuye bayakuye kugezaho iba none woba igihugu ca mbere kigurisha ikintu udafise mbere yuko kibe icambere mu kugurisha cari kubu icambere mu batunzi ubutare mugabo na saba mbere none ubwo bacuruza babukura he ariko baravuga ko u Rwanda rusigaye rufise ubutare nako bwarashibutse nk'ivyoba urazi ivyoba bimwe bajya mu byita ngo ibiyoba oya hari ibintu bimera mu butaka vyera twebwe muri Kongo barabifata bakabijya sinzi ukuntu ni ikintu cizana cyonyene mu butaka kikamera none byo ubwo butare ibizinu none ubwo butare nabwo bwashibutse nk'ibizinu aho butari buri bwarameze njewe sinazengurutse mu Rwanda rwose no munsi y'ubutaka bwaho ngo ndabe ko nta ntuzenye nta mabuye y'agaciro bafise mugabo ayo bafise ari ku rwego rw'uko bo bari muri tuvuge na top 5 biba byaragiye hanze biba byaramenyekanye none ko bamamaza ingagi bakamamaza ibindi bari ubwenge bwo kwamamaza amabuye y'agaciro bayafite bwo babwagiye he ivyo bafise byose baragerageza kuvyamamaza kurenza nuko biri kuko kira gihugu kirazi branding kirazi gusakaza ni nayo mpamvu mu mahanga hari izina bari barubatse rikakaye cyane gose ne ejo bundi mu kiganiro nakoze narabivuze ivyo nivyo byari byarihisha Uburundi ni bwiza cyane kuko icyambere igihugu kibaciza kubera injya Uburundi burera Uburundi burafise injya zo mu mazi Uburundi burafise mugabo hari ikintu cyarihisha Uburundi cyo gutangaza Uburundi mu makungu ubu niho mutangiye kubihagurukira kugaragaza Uburundi bwari uri kumva mugabo Rwanda ntaco bwabarusha ariko publicité yo kwamamaza igihugu kurenza nuko kiri biri mu vyubatse Rwanda intambara ziriko ziraba muri kino gihe twarabonye mu minsi yahera igihe M23 ifata mu kanya gato bisagara byinshi hariho Goma Bukavu nandi henshi bategekanya kuza Uvira mbega izi ntambara inguvu M23 zikura kugira ngo ishobore kunyarusa gufata ivyo bisagara ibi bintu byabyihishemo politike nyinshi Kongo nimvuga Kongo umve president Tshisekedi numu president wagiyeho mu bapresident bose dufise wagaragaje urukundo rw'igihugu ciwe wagaragaje ukuntu akunda abaturage biwe pe kandi uko nukuri muri uko gukunda abaturage biwe hari bimwe na bimwe bibarimita mu kugwana kiwogwana nk'umuntu adafise ico yitayeho n'umuturage arica n'inkikica n'ikintu cyose kikica ivyo biri mu bintu bya mbere nkeka bigora byagoye Kongo ko bagwanira mu bantu bayo kandi iyo gutakaza abantu nico gihombo ca mbere icya kabiri Kongo yaragize ingorane zo kuba infiltre yinjigwamo n'abantu b'u Rwanda guhera kera guhera izo ntambara zose zagiye ziba muri Kongo guhera kuri RCD n'ibiki kugira ngo habe ivyo biganiro byagize ba Azarias Ruberwa ba vice president nuko habayeho brassage na mixage bakavanga ingabo babandi baza mu ngabo z'igihugu ariko ideology kiri y'u Rwanda ku buryo Kongo ahenshi hafatwa batanagwana none nimba koloneli uyoboye agace yarari muri CNDP akaba yarari muri M23 ya mbere bakora mixage na brassage akacaja mu ngabo za Kongo babandi nyene bagarutse ati ingo ngaha yacavuga ati eko niyo bamusanga aho ari nibo bamusanga aho ari ntabwo barwana ngo bahafate
uri kurumva rero nizo ngorane zagiye zibaho ariko uburundi bwaradufashije cyane bro uburundi bwaradufashije president w'uburundi I salute you mu byubahiro byawe niyo mpamvu njewe namuhinduriye izina ndavuga ati ntabwo ari Sebarundi ubungubu gusa ni Semahanga kubera yuko umuntu aba yitiriwe uburundi kuko areberera umutekano cyangwa inyungu z'uburundi gusa ariko twebwe nk'abakongomani turiho kubera uruhare rw'uburundi muri ibi rero kandi Kongo si uburundi bivuze ngo tubaye amakungu ku Burundi rero ni Semahanga kubera yuko uburundi bwaradutabaye cyane turi mu gihe tubona ku rubuga rw'intambara ubu vyahindutse M23 kurakubitwa gose cyane ku bwanyu mwe mufise imiryango iri minembwe n'ahandi vyahindutse suko FARDC na wazalendo na leta y'u Burundi yadutije igisirikare FDNB niko mucita suko batari bashoboye n'ubundi kurwanya M23 na kare kose icambere nakubwiye baragerageje kugaragaza yuko bobo bakeneye kugaragaza ko bobo bakeneye amahoro bakagwana bariko baravuga ati nukwidefanda mugabo ntidutera ahubwo ni mutuvire mu gihugu kugeza igihe hagiye haba ayari amasezerano ya Nairobi ya Rwanda ya Doha bakagera Washington ayo masezerano yose yabaye rero yararimitaga izo ngabo za Kongo n'iz'u Burundi gutera M23 urabizi nyuma iyi ntambara itangura wabonye ibikoresho FARDC yaguze biciye ku mukuru w'igihugu yagiye agura kugira ngo igihugu kizobashe kwidefanda ariko hari ambargo bagenda bamufatira hari izo yafatirwaga hari nizo wenyine nawe ubwiwe yifatira kubera ko nakubwiye ko adashaka gutakaza abaturage biwe kandi bari kugwanira mu baturage biwe rero no mu mahanga baramwerekaga ko nimba ukeneye amahoro ugaragaza ko utari tayari kugwana wewe reka gukoresha ibi bakagura za Sukhoi bakagura za CH4 ariko ntibazikoreshe uri kurumva bakazikoresha hamwe ubundi bakababuza ati mureke kubombarda mureke kugira gute mugabo aho amasezerano yabaye ngira ngo bayasinye tariki imwe y'ukwezi kwa 10 yuko u Rwanda ugomba gutangura gukura ingabo zabo muri Kongo urumva no kubisinyiraho nyine ntibari gusinyira ivyo batemera ko bihari baganasinya yuko Kongo yemera nayo ko iyo FDR u Rwanda ruberekaho ruri rukabahasha FDR Kongo yaranditse inzandiko ziri public mwarazibonye yuko ingabo za FDR aho zoba ziri hose zigomba kwishikana hama abatishikanyirera akaba ari bo bazatakwa mu buryo bwo kubagwanya uri kumva yaragaragaje intambwe kugeza umunsi tuvugana nta musirikare n'umwe w'u Rwanda turabona atera intambwe yuko yasohotse igihugu rero Amerika na bira bihugu byose biriko bahuza mu biganiro barabonye ko u Rwanda rudakeneye nyene amahoro ruri gutanga oda kuri Kongo n'u Burundi niyo mpamvu bari kubarasa ukagira ngo zini imbaraga zavutse kumbi nuko bahawe uburenganzira bwo gukoresha bya bigwanisho byose batemererwa muravye ikarata yigeze murabona ko amahoro ashobora kuboneka umugwi M23 ugakandamizwa ugateboga ugaheba intambwe hari icizere gishoboka cyane kubera yuko Kongo kugeza ubu ngubu ihagaze neza mu buryo bwa diplomasi Kongo yamenyekanishije ikibazo cyayo mu buryo bwose bushoboka mu mahanga rero hari icizere yuko kandi no ku rugamba bariko barakubitwa bigaragaza ko byanga bikunda ejo nejo bundi intambara yo hagarara kandi bamwe mu bari batera inkunga zirangabo za M23 barimo bakabira nabande bose uko bagiye babigaragaza barafatiwe amambarigo ayo mambarigo ari uburyo atuma kira cama cabo gishekinga kanyeganyega yego turi mu gihe harabitwa Corneille Nanga ba Wiringoma twara tubona mu minsi yahera bafatwa Bukavu na Goma ubu mameze nitwo turabona tuvuge ko batakiri iminembwe nukubera ko bazi iminembwe cyangwa ibukavu na za Goma nukuvuga ngo nukubera ko amazi atakiri yayandi kubera yuko bari bazi ko Kongo hari aho itemereye kurasa uBurundi hari aho utemereye kushika kubera impamvu z'amakungu kuko ibi ni ibihugu byubahiriza amategeko yaba ya Human Rights Watch yaba ya amategeko mpuzamakungu reka mvuge gutya muri rusange rero bari babizi ko batobirengaho kuko nakubwiye ko ni abantu batekereza ku bantu babo kandi bariko baragwanira mu bantu babo mugabo ubunyene kubera ko bazi ko bageze aho basinyira amasezerano bakaba batariko barashira mu bikorwa bazi ko bafise droit izarizo zose
zo gukora ivyo ntibosubira kwigaragaza ahandi muri ya masoko birirwaga bagenda muri Bukavu na Zagoma bariko bariyereka abaturage. Ubu ngubu ntivyoshoboka ngira ngo urabizi nawe ko bitapfa gukunda. Utibikunze basinya urufugwa cyane gose. Nabo barabizi ko ari risk. Ikibikwereka nuko nyuma yo gusinyira Kabila biriya byo kuba yarasinyiwe igihano cy'urupfu cyangwa se cya Burundi kuko kidashirwa mu ngiro, bose barahavuye na banyarugabo bameze nyarugabo bari hari ntibari bari Zagoma bari birirwa bahazerera, bose barahavuye kubera bazi ko ubu ngubu ikintu cyacu cyose cyo turika kabisa cyane gose. Abanyamulenge badukurikiranye imbere ko tuja muri karere yawe ufise foundation Fondation Galas ni ikuzanye ngahe Bujumbura no mu gisagara bitandukanye urimo impunzi z'abanyamulenge. Kubera iki iyo fondation mufise intumbero yayo? Yakoze cyane akantu nokosora gato yamifasha aba impunzi zose nta sabanyamulenge gusa, kubera ko ntangura kariyeri yanje ya muzike narakora muzike yo kurondera ubuzima, indirimbo z'urukundo nk'ibisanzwe nk'izabandi bahanzi b'abarundi bakora kugira ngo irimbe muri club ejo ubone ico ufungura cyangwa Imana ni gukora ibyagutse ugure n'inzu nawe uve mu nkambi nizo zarenze. Hama naje kuja muri Kenya, ngeze muri Kenya rero hakomereje ubuzima izi ntambara zawe ko turavuga niho zaciye zitangura ko zatanga uburebye muri 2017 nje nageze muri Kenya 2015. Rero zije niyumviriye ko usibye ko harimo utuntu twagiye tuba wenda sinoga muri detaye, ariko byarageze aho nkora izi ntambara zibaye nyinshi nza gukora indirimbo imwe ivuga ku bintu byariko biraba. Uburyo nabikoze nabwo ni iyindi histoire, so maze kuyikora rero iramenyekana byose. Imenyekanye ndavuga ati byanga byakunda burya ijwi ryanje ryo kuri hari contribution yongera mu kugarukana amahoro mu gice. Niho naciye ntangira gukora ziriya ndirimbo zose ngo ndafise album zigera muri 3 n'izindi ndirimbo ntagize nkora ku album single kuko nakoze indirimbo zigera mu gice, kandi izo ndirimbo zose zivuga amahoro. Ndirimba nta Munyamulenge nta Mubembe nta Mufurero twese turumwe nta Mutu nta Mututsi, indirimbo nyinshi. None muri kwa kuririmba bya bindi uko ugenda ubikora niko Imana igenda iguhishurira ibindi. Narakoze ibyo bintu mbona bigize impact ikomeye rwose, ari navyo byagiye bituma ngenda muri Kongo ngamagabo nkabonana n'abayobozi bamwe muri Kongo ati icyo igihugu gikeneye ni inama reconciliation mu bwoko guhuza amoko n'ibiki. Uyu mwana naho nagiye mbonanira n'abayobozi bamwe muri Kongo, maze rero kubona impact ibyo bintu kuririmba gusa byagize, naciye ntekereza ati none niki nokora cotuma ibyo ndirimba bija mu ngiro, nibihe bikorwa nokora bimacinga n'ivyo ndirimba amajambo agahora n'ibikorwa. Naciye ntangiza Galas Foundation ifite purpose yo kugira ngo ubutumwa naririmba bw'amahoro buhuza abanyamulenge n'andi moko yose abakongomani bose muri rusange ndetse n'abanyafrika muri rusange. Nzoza nkora amatuwa nje kuririmba mu makambi y'impunzi, nje mu nkambi kuko mu nkambi hari amoko yose. Nk'iyi Musasa irimo 15 tribu z'abakongomani, ababemba barega babangu ninda baririmbira amahoro mbakumbuza igihugu, ariko nkaja kuririmbira abantu bashonje batamerewe neza, harimo n'igihe batofita no kubyirikura abantu. Mugabo ni nabona ubushobozi buke nkagenda mbashiri ico bakenye, nimba ari agasabuni nimba ari ibifungurwa nkabibahereza, narangiza muri wa munezero batewe n'ibyo babonye batari bafise bazonyugururira amatwi y'imitima n'ay'umubiri bagezeho ya message yawe. Usanga ibyo ndiko ndavuga birahura n'ibikorwa. Kandi ikindi muri bike nabonye nk'ubushize ibyo twagiye dukora kare wambye ukuntu hagiye bikurikirana, nje nabaye mu nkambi ku buryo kubera ubuzima bwawe bwo mu nkambi ubu ngubu hoho biroroshe kubera ko abanyamulenge bamaze kugenda ni benshi, abapfure bamaze kugenda, uwo wasize hari ukuntu muterera za $50 biki barafashanya nyine barahembutse. Mbere ho byari bibi rwose, mwari bwaje muri Amerika nta bose bari bataragera, bose buzuye mu makamba ariho zigitangura tukiba mu mashitingi n'ibikubuzima bugora. Rero aho ngaho umwaka warahera udakojeje inyama mu kanwa wogura iki nyama wazikuye, ku buryo no kuri muri December umwaka uhera
December HCR hari ukuntu yaduhereza ubureta bwo kwifuka kuko ubwo yarabahaye mwaba mwarabwifute nk'umwaka wose bwaraheze bwa bureta aho kubwifuka tukabugurisha kugira ngo dufetemo iminsi mikuru tuguramo amanyama naho twaririmo rero ico kintu cyaransigaye mu byiyumviro ndavuga ati nk'abapfakazi nimba twe byari bidukomereye nje mfise abavyeyi bombi nubwo bari mu nkambi none umupfakazi we badafise umugabo wewe n'inyama bayikura camfata ingingo yo gutanga inkoko ku bapfakazi kugira ngo baje kuri Noheli naraje mfata abapfakazi 100 bose ndabahereza inkoko nagiye nca mu makominote yabo ya tribu yabo 15 buri bapfakazi buri tribu kampereza abapfakazi 10 ya muri ya kenze baba sorry 8 muri ya kenze baba babandi 100 barangije kubijana barukuntu baba selectinze tubahereza inkoko harimo abanyamurenge 8 abafurera 8 abangwanga abashabare none nk'ico kintu ugikoreye ayo moko yose atandukanye nimba hari n'umunyamurenge yarafise akantu kabi kumupfurera nimba hari umushi wari ufite akantu kabi kumunyamurenge azavuga ati uyu mwana ko atafashije aba bantu bonyene biwabo banyamurenge natwe akadufasha kuko abanyamurenge ntabwo ari babitwe umunyamurenge nawe avuga ati none ko Darasi yadufasha ari umunyamurenge uyu munsi hakaba haje undi mu diaspora runaka w'umupfurero none akadufasha burya abafurero ntibafise umutima mubi niyo yari intumbero yo gukora ibyo naco gituma bikora naroruganyije amamatch nkashiraho amahera bakinira amaturno akaba ndashira ko amahera batsindira nko mu nkambi hariyo amakipe agera mu 10 ayo makipe agera mu 10 rero yose nkorganiza championnat bagakina nashize ko amahera bakinira kubera izi ntambara zose twariko turavuga abana bagwana zijya ntambara bajya basirikare bo hasi batazi niyo bishirira babakura mu makamba y'impunzi kubera abana barihebye nta buzima buhari birirwa ku marigari kuza bakamuhendesha amadolari 100 cyangwa amadolari 200 byaba bisa nkaho baguze ubuzima bwiwe iwe akagenda azi ngo azoshikana ejo bundi atoroke suko bishigiki azoshikana ejo bundi atoroka ariko $200 yayishize ku mufuka yagera agasanga gutoroka ntibishoboka si ibintu byoroshe nkuko yabyiyumvira ubuzima bwe bukagwa hajya kubera amadolari 100 cyangwa 200 agacaho umusirikare wazaye mu 21 n'ibindi byo rero naciye ntangira gukora ibyo bintu ndi gucreya activity mu nkambi urumva barabashobora kubera mu nkambi badafite ibyo bagira ariko bagize amashampiyona yo gukina n'abakinisha bagakina nk'amezi 2 akazohera nkabona kuza kubahera byahera hari n'abandi ba diaspora baza bohereza bagakora nabo utwana rero twakireye ibyo bigenda bigabanya abana kwiheba kubera guhora bicaye hamwe kunywa amatabi kunywa ibiyobyabwenge niyo ntumbero ya Dallas Foundation ibi rero nivyo tuje gukora ibyo nariko ndakubwira byabaye iby'umwaka uheze harabo twahaye amamatera yo kuraraho harabo twahaye ibinini ubu n'ubu nabyo nibwo twaje gukora hari champion iri kuba Uburundi bumaze kudufasha nkuko hari ibitutsi Burundi bwagize ari byo ari kumbaza abaka barebe leta y'u Rwanda bakaza ngo Uburundi buriko barakorera ihonyabwoko Banyamulenge ibiki bashaka kwica Banyamulenge ibintu nk'ibyo narashatse kubikora noneho mu ntumbero yo kugaragaza umubano mwiza uri hagati y'abo Banyamulenge n'abarundi iyo yose ni intumbero yo kugaragaza ibinyoma leta y'u Rwanda igenda yegeka ku Burundi kubera ko Burundi bwabazibiye kugera ku ntumbero yabo yo kugikura mu gihugu cyacu harabakurikira kino kiganiro ngira turosa kandi tuzoza mu kambi tuvyerekane ego abakurikira kino kiganiro umunyamulenge yakurikira kino kiganiro umurundi umunyarwanda umuntu wese afise ubuntu yakurikira kino kiganiro asigarana iki kugira ngo kano karere na cyane Minembwe n'ahandi hose umunyamulenge ari hatekane umunyamulenge ashobore kugira uburenganzira bwo kuba mu gihugu ciwe afise amahoro n'umutekano atuje urakoze cyane ku kibazo cyiza aka karere kamaze kwangirika kubera yuko hari abashaka ko katatuza kugira ngo inyungu zabo zibandanye zitera mugabo amahoro ntashakishwa imbunda amahoro ashakishwa ineza amahoro ashakishwa yandi mahoro iyo hari umuntu amahoro abagufisiye ideni ryo kugira mugabo niyo uwo shakisha amahoro uyu munsi reka mvuge nkatwe abanyamulenge ushakisha amahoro uyu munsi tukiyorganiza tukagira igisirikare tukagwanya wenda tuvuge ubwoko twebwe dutekereza ko ari bwo budutera
tukanabutsinda tukanatura mu minyenga na za hehe uko tubishaka. Hari umunsi baziyorganiza nabo batwarwa n'ubundi rugamba bakadutsinda. Uri kumva? Rero amahoro yashakishijwe ayandi mahoro ahoraho, kuko umuntu wagiriye neza nawe yifuza kukugira neza. Uwo watsindishije imbunda uwo mutsinda bigashoboka, ariko umunsi yiyorganije nawe yozo gutsinda kongera akakugira impunzi. Dushakisha amahoro mu kuyahereza abandi. Uwo mubano rero uzotuma akarere kacu gasubira ku murongo, ahasigaye none dusangiye dutekereza ku iterambere kurusha uko dufata umwanya tuko turiyumvira gusa ku mahoro, ibindi bihugu bigatera imbere bikadusiga. Murakoze. Ndagushimire cyane. Murakoze. Nizere ko wigeze kumva amakuru y'Abanyamulenge. Abanyamulenge bataraja muri Amerika. Ntuzi ingene baririmba? Baririmba. Uzaza ryari Yesu ko ngukumbuye. Bamaze gushika muri Amerika barumvise ibyabaye. Baje baririmba bati turindire twami ivyamwa nuturandure turindire twami ivyamwa. Nuko reka nabashimire no gushimira cyane Galas yari teka ridasanzwe bro. Urakoze cyane. Ndabutse Abanyamulenge bose aho bari muri Amerika, Canada, Australia, muri Kenya, mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi hose. Abari Minembwe mukomere cyane, umwami atanga amahoro azoyabaha kandi kazima mufisa yo ku mutima. Ariko umubiri nayo vuye murayashikira kuko muri kwisezerano. Kuri mikro je nyene juste gel, Kedron for more say ke black Johnny Black. Twari mu kaza cheese. Twari muri the bartender Shewili. Umwanya n'umwanya turasubira tuwugurure. Ndabura ati umukabandira ibiza vyose ukuri umubiri. Ndabura ati baba tuza la vista. Ula ushlo mushlo. Hushla none.